Turabaramukije ubugira kandi inshuti z'Imana bakunzi b'Imana turabaramukije tubifuriza kandi tubaturako amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Munyemerera ayo mahoro nsubire ndayature ku bugingo bwanyu ku buzima bwanyu, ayo mahoro ndayature mu banyu kandi amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ndayature no mu byanyu byose. Muri kumwe na mwene so ISHIMWE Kim. Tugiye kubandanya ijambo ry'Imana tumaze iminsi twigako dusangira aho tumaze iminsi twiga ku bintu bijanye n'amabango, amabango canke imihamagaro canke les ministères. Turamaze kubona amabango abiri, ibango ryo guhamagarirwa kuba intumwa, ibango ryo guhamagarirwa kuba umuvugishwa w'Imana. Uyu munsi naho tugiye kuraba ibango rigira gatatu, ibango ryo guhamagarirwa kuba umuvugabutumwa canke evangeliste. Nibango rikomeye cyane riremereye cyane gusumba uko abantu baritahura, gusumba uko abantu baryumva. Muri iyi minsi turabona abantu benshi bitwa abavugabutumwa, turabona abantu benshi bahamagarwa nk'abavugabutumwa, turabona abantu benshi bafatwa nk'abavugabutumwa. Ariko ikibazo kiri ngaha umuntu yokwibaza ati mbega abo bantu by'ukuri n'abavugabutumwa b'umuhamagaro canke bavuga ubutumwa nk'uko ijambo ry'Imana riduhamagarira twese kuvuga ubutumwa? Yesu niwe yavuze ngo nimugende muvuge ubutumwa muhindura abantu kuba abigishwa banje. Rero kuri iyo verse yonyene iratwereka yuko igikorwa nyamukuru c'uwamenye Imana, igikorwa nyamukuru c'umuntu yizeye Kristo akamwakira by'ukuri, nimba uri kurankurikirana uzi ko Kristo aganje ubuzima bwawe, nimba uri kurankurikirana uzi ko ubuzima bwawe bwa minsi yose Kristo ari wafise ikibanza ca mbere, nagenda kubwire ngo igikorwa nyamukuru Imana iguhamagarira no kuvuga ubutumwa. Muri iki gihe ca none turiko turabona abantu benshi bitwa canke bahamagarwa canke biyita abavuga butumwa. Ni benshi cyane kandi ni byiza, ariko hari akabazo gaca kaza inyuma umuntu akibaza, umuntu akabashobora kwibaza ati mbega abo bantu bose tubona bitwa bahamagarwa bavuga ubutumwa, mbega bose bahamagawe nk'abavuga butumwa? Bariko bakorera mu ibango ry'ivuga butumwa? Ako nakabazo niko kabazo fet tugiye kurabira hamwe dufatiye ku ijambo ry'Imana. Ico tugiye kurabira mu ijambo ry'Imana hamwe kiraza kudufungura amaso kugira ngo dushobore kubona yuko kuba uhagarara imbere y'abantu ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa ibitangaza bigakoreka, kuba uzi kuvugira hejuru ukempressiona abantu sivyo bikugira kuba umuvuga butumwa. Ku mukristo wese yamaze kumenya icyo yahamagariwe kuvuga ubutumwa. Ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo nimugende mukwiragira amahanga yose muvuga ubutumwa bwiza, muhindura abantu kuba abigishwa b'Imana, muhindure kuba abantu kuba abigishwa ba Kristo. Umuntu ntashobora guhinduka umwigishwa wa Kristo atabanje kwizera, kandi ntashobora kwizera ico ugutwi kwiwe kutumvise. Birasaba yuko rero jewe nawe twamenye Kristo nk'aba Kristo gusa batariko bakorera mu muhamagaro kanaka. Birasaba yuko dukwiragira amahanga, dukwiragira amakominote non kwaya, tugatangaza inkuru nziza, tukavuga ubutumwa bwiza, tukavuga gukomera kw'Imana, kugira ngo abantu bashobore kumva n'amatwi yabo kandi ibyo bumvise bashobore kubyizera, bashobore guhinduka abigishwa ba Kristo. Rero kugira umuhamagaro canke kugira ibango ry'ubivuga butumwa muri wewe biratandukanye no kuba ushobora guhagarara imbere y'abantu ukavuga ubutumwa. Biratandukanye. Ntabwo
umuvugabutumwa ari umuntu azi kujya imbere y'abantu akabepata akabimpressiona n'amajambo atandukanye n'ijwi rirenga haleluya 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 si umuntu abanza gushira abantu muri mood gukwega abantu ibyumviro byabo uko siga umuvugabutumwa akora. Uyu munsi turabona abantu ahagarara imbere y'abantu akabwira abantu ngo haleluya iri hejuru, agatangura mu iki gice muvuge haleluya, iki gice muvuge haleluya. Uwo si umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Ashobora kuba yitwa ikindi kintu, ariko ndiko ndavuga iki jambo ry'Imana rivuga ku ibango ry'umuvugabutumwa. Ntabwo umuvugabutumwa rubanza kubwira abantu ngo bwira mugenzi muceranye iki niki, ntabwo ari ico tuba twaje gukora mu ishengero. Nta nubwo abantu bakeneye kumva ico mugenzi we bicaranya mubwira. Umuntu akeneye kumva message Imana yashize mu kanwa k'umuvugabutumwa, message ibohora ubugingo ubuzima bw'abantu, message isubiza ibintu ku murongo, message itandukanya urwiri n'uburo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko uyu munsi hari ibintu canke sinzi ko ari ubuhinga bushasha Satani yazanye mu bantu, umuntu agahagana imbere y'abantu akavuga gushikaho n'ijwi ryiwe rihera agasarara, yaheza akabangwa ngo uyu munsi ngo navuze ubutumwa. Suko bigenda, suko bigenda. Umuntu afise ibango ry'ivugabutumwa, umuntu afise ibango ry'ivugabutumwa, ica hamagarirwa ni ukuvuga ubutumwa, ni ukuvuga ubutumwa gusa. Hejuru y'ibyo nta bindi, ntabanza kwimpressiona abantu ngo abanza kwegesha abantu amajambo yiwe avuye mu bwenge bwiwe, mu byumviro byiwe canke mu ma emotion yiwe, ngo abanze yikwegere ko l'audience. Suko bimeze. Umuvugabutumwa w'umuhamagaro, ijambo ryose asohoye mu gikorwa cy'ivugabutumwa riba ari ijambo rifise puissance, riba ari ijambo rifise ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo Imana yonyene ikurikiza ubushobozi bwayo. Mwibutse yuko umuapotre, umuprofete, umuvugabutumwa, umupasteri, umwarimu ni ibikoresho by'Imana. Ntabwo ibikorwa bakora bivana n'ubumenyi bwabo, ntabwo batanga ibyo bafise mu mitima yabo, ntabwo batanga ibyo bize, ntabwo batanga ibyo babayemo, batanga message, bakora igikorwa Imana ibirikirakorera muri bo. Ni ibikoresho, ariko igikorwa nico uhoraho Imana nzima. Igikorwa nico Imana nye n'ingabo. Ariko jewe nawe twebwe turi ibikoresho gusa. Nico gituma umuvugabutumwa, nimba uri umuvugabutumwa uri kurankurikirana, wahamagawe nk'umuvugabutumwa, wiyubare cyane. Uraba amajambo ukoresha mu gukora igikorwa cy'Imana, uraba inyifato ukoresha mu gikorwa cy'Imana, uraba ingendo yawe, uraba inyifato yawe, uraba inyambaro yawe, kuko umuvugabutumwa ni umuntu ahora imbere y'abantu. Uraba inyambaro yawe, uraba imvugo, uraba amajeste ukoresha, uraba amajambo ukoresha, urabe igikorwa cy'Imana uri kurakora, kugira ngo nanone abantu bariko barakira iryo jambo uri kuratanga ribe ijambo ribubaka, ribe ijambo rituma bizera. Abantu ntibizere wewe, abantu ntibagendere kuri postire yawe, ariko abantu bagendere ku ijambo Imana iri kirasohora icikoresheje akanwa kawe. Imana idufashe cyane. Rero turabe ibintu indwi biranga umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa w'umuhamagaro, umuvugabutumwa akorera mu ibango ry'ivugabutumwa, afise ibintu bishika ku ndwi, novuga ntibikuru bikuru bimuranga. Turafatira akarorero ku muntu yitwa Filipo. Mu byakozwe n'intumwa ibice 21 ku murongo w'8, turabona Filipo abwira ubutumwa, avuga ubutumwa, kandi uwo arabwira ubutumwa bukamugira ko impact ikomeye cyane. Nituza kuhasoma, nico gituma nama nabasavye yuko igihe cyose uzobikora ko ijambo ry'Imana, z'ibinyigisho z'ijambo ry'Imana, bubu butumwa bwiza, ni byiza kwibangikanya ikaye. Umuvugabutumwa akorera mu ibango ry'ubuvugabutumwa, umuvugabutumwa by'ukuri yahamagawe n'Imana, afise ibintu bishika ku ndwi bimuranga, bikuru bimuranga. Ibyo bintu abwiza kuba biri muri we, kuko siwe abyishiramwo, siwe abyiyambika, ariko ni ibintu Imana imushiramwo, ibintu indwi bimuranga. Turavye mu byakozwe n'intumwa
igice ca 21 umurongo w'8 canke 21 cyose ukagisoma, turabona inkuru zivuga kuri Filipo. Bibiliya tubwira ko Filipo yari umudiyakoni asanzwe mu nzu y'Imana, mu gikorwa cy'Imana, mu ishingiro ry'Imana, ariko kandi yari umuntu Imana yashizemo ibango ry'ivugabutumwa. Rero kuri ibyo bintu indwi, uravye iki kigabane ca 21 ukaraba ku murongo wa 5 n'umurongo wa 40, umuvugabutumwa ikintu ca mbere kimuranga ni na kimwe ni cya kindi nyene kiranga apotre, umuapotre canke intumwa. Ko mwibuke yuko nabwiye yuko nkitangura harantu navuze yuko umuapotre n'umuvugabutumwa hari ibintu bamera nk'abasangira, kuko bose bahamagarirwa gukorera hanze y'ishengero. Si abantu bo kwicara mu ishengero, si abantu bo kuguma bicaye mu ishengero ngo igikorwa cyabo gikorerwe mu ishengero. Ni abantu bafise igikorwa, n'abantu bafise imirimo hanze y'ishengero, kuko n'abantu batwara ubutumwa bwiza mu makominote ataramenya Imana. Rero ku murongo wa 5 n'umurongo wa 40 muri iki kigabane ca 21 muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turabona yuko umuvugabutumwa ni umuntu asohoka cyane, ni umuntu ava mu gisagara ajya mu kindi, ni umuntu ava mu gisagara yinjira mu kindi, cyane cyane ajya mu makominote atarakira Yesu Kristo, kugira ngo atware ubutumwa bwiza mu bantu bizere bashobore kwakira Yesu Kristo. Ikigira kabiri kiranga umuvugabutumwa akorera mu ibango mu muhamagaro w'ivugabutumwa, ikigira kabiri ahantu hose agiye, iyo asohotse avuga ubutumwa, kandi ubutumwa avuga ni ubutumwa bwuzuye, ico bita la bonne nouvelle, iri complete, canke mu mvugo mu cyongereza bakunze gukoresha the full gospel. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwuzuye canke full gospel bwuzuye bukwiye burangwa n'ibintu bine. Umuvugabutumwa w'ukuri yahamagawe, icya kabiri kimuranga, icya mbere nababwiye yuko ni umuntu asohoka cyane, azunguruka ibisagara, ntarindira yuko bamuha impamba, kuko muri we habamo umuriro ugumubira, agira muri we ikintu kiguma kibiragiranwa muri we cyo kujya gutwara ubutumwa mu batarakira Kristo. Arasohoka igisagara ku kindi, intara ku yindi, quartier ku yindi, avuga ubutumwa kandi abwira ubutumwa abatarakizwa. Ikindi cya kabiri ni ico nyene, ahantu hose ari abapresha la bonne nouvelle, abavuga ubutumwa bwiza. Ibintu bine biranga ubutumwa bwiza bwuzuye. Ikintu cya mbere, Yesu arakiza, apana gukiza indwara. Cya mbere, Yesu atanga agakiza, akiza ibyaha, aratwoza, atugira abashasha, araducungura. Yesu arakiza ibyaha. Ikindi cya kabiri kiranga ubutumwa bwiza, Yesu akiza indwara. Ikindi cya gatatu kiri mu butumwa bwiza bwuzuye, Yesu arabatiza muri mpwemu yera. Icya kane kiranga ubutumwa bwiza bwuzuye, Yesu araje. Ni ukuvuga ngo Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient. Araje, aje gukora iki? Aje gutora ishengero. Ishengero ninde? Ni wewe nanje twamwizeye, tukamwakira nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, tukaba mu nzira zo kugororoka, twitondera ibyo yatugeze. Abo nibo bagize umubiri wa Kristo, abo nibo bazozagaruka gutora. Ushobora kuba uzobukiriho kuko yaravuze yuko ntawuze umunsi n'isaha, ariko kandi ushobora kuba waritavye Imana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo niyagaruka abapfuye baramwizeye bagapfira mu gakiza, nkuko ijambo ritubwira ngo gupfa si ingorane, hahirwa abapfiriye mu mwami, ngo abo bazotangura bazuke basubire kuba bazima, maze bifatanye n'abazobakiri bazima kugira ngo bakire umukiza wacu. Ngibyo ibintu bine rero bigize the full gospel. Icya gatatu kiranga umuvugabutumwa w'umuhamagaro turagisanga ku murongo wa 6.
iki cya kabiri urashobora kukibona ku murongo wa 5 n'umurongo wa 35 muri kiriya kigabane nababwiye cyo mu byakozwe n'intumwa. Iki igire gatatu rero kiri ku murongo wa 6. Ijambo ryose ry'umuvugabutumwa, umuvugabutumwa ijambo ryose atanze mu kuvuga ubutumwa riba ririmo ubushobozi, riba ririmo gutegeka, riba ririmo une certaine autorité. Kubera iki? Ntabwo ari umuvugabutumwa, si autorité y'umuvugabutumwa, ariko nabwiye yuko abantu bakorera mu mabango, mu mihamagaro, n'abantu b'ibikoresho, n'ibikoresho muri bo ni Kristo yikorera, muri bo ni Imana nzima ikora. Nico gituma ijambo ryose umuvugabutumwa asohoye riba ririmo autorité divine, autorité y'Imana. Ntabwo ari autorité y'umuvugabutumwa nk'umuntu, ariko ijambo asohoye kuko riba ricerekejwe n'ubushobozi bwa mpemu yera, riba ari ijambo une parole iri convaincante, ijambo ririmo une certaine autorité udashobora kumenya. Rero ico ni ikintu ca gatatu kiba kiri muri message, canke ni ikintu ca gatatu kiranga umuvugabutumwa. Ni message irimo une certaine autorité, ni message irimo ububasha, ni message irimo inkomezi, irimo inguvu, ni message yemeza. Kubera iki? Kubera ari message Imana iba yitangiye iciye mu yahaye uwo muhamagaro. Ikigira kane kiranga umuvugabutumwa urashobora kukibona ku murongo w'7 n'umurongo w'8. Igihe cyose umuvugabutumwa asohotse kuvuga ubutumwa bwiza, Imana aho hantu ihakorera ibitangaza n'ibimenyetso, ihakorera utwumiza, ibimuga birahaguruka, abantu bakizera, amadayimoni agasendwa. Imana ikora ibyigombye, ibitangaza ishatse, utwumiza ishatse, kugira ngo yemeze abaraho ubushobozi bwayo, kugira ngo nanone abantu bamenye, bemere, batahure yuko Imana ikiza gakiza, bya bintu bine biranga ubutumwa bwiza bwuzuye. Ni ukuvuga ngo ahantu mutuvuga butumwa avugiye ubutumwa, Imana ibwirizwa gutanga gakiza, abantu bagakira ibyaha, abantu bakabohoka. Imana ibwirizwa gukiza indwara, abantu barwaye bagakira. Kuko nimba Imana twizera idashobora no kuba yokiza indwara, yokiza ibyaha gute? Ni ukuvuga ngo Imana ibwirizwa gukiza indwara kugira ngo abantu bamenye yuko mu ijuru hari Imana ikiza indwara. Aho hantu umuvugabutumwa akakorera icyo gikorwa, Imana ibwirizwa kuhabatiriza abantu muri mpemu yera, abantu muri uwo mwanya abantu bakabatizwa. Ibi ndiko ndavuga si ukuvuga ngo byose bibera rimwe, ariko Imana niyimenya igikwiriye kubera aho hantu, niyimenya igitangaza gikwiye kubera aho hantu, kugira ngo gishobore guherekeza rya jambo ry'Imana umuvugabutumwa ahejeje kuvugira aho hantu. Ni ukuvuga ngo rero ikigira kane kiranga umuvugabutumwa, ubutumwa bwiwe buherekezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza. Ikigira gatanu urashobora kukibona ku murongo wa 12 n'umurongo wa 37. Umuvugabutumwa azana abantu badakirijwe kuri Yesu. Umuvugabutumwa ntazana ijambo rituma abakijwe bakomera. Iyo ni role y'umwarimu tuzoyibona mu nyuma. Ariko umuvugabutumwa ijambo ryose asohoye, igikorwa ciwe, umuhamagaro wiwe, kimwe mu bintu 7 bimuranga, azana abantu batizera, akabaha ijambo ry'Imana ryuzuye, rikabaha kwizera, bakaba mu buyobe bw'ibyaha, bakabohoka ibyaha, bakaza kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo ijambo ryiwe asohoye rikura abantu mu byaha, rirababohora, rikabazana mu kwizera Yesu Kristo. Ikigira gatandatu muri bya bintu 7 navuze biranga umuvugabutumwa, urashobora kugisoma ku murongo wa 14. Umuvugabutumwa atangurira eglise, yitangurira eglise. Ni ukuvuga ngo wewe agenda aho ubutumwa butarashika. Ni ukuvuga aho hantu ubutumwa butarashika nta shengero ry'Imana riba rihari. Iyo community okay, na karorero ashobora kuva ngahi Bujumbura, jewe muri mwanya ndi Bujumbura, umuvugabutumwa yahamagawe ashobora kuva ngahi Bujumbura akaja nko mu ntara, dufata karorero mu ntara ya Rutana. Mugabo ugasanga mu ntara ya Rutana nivyo hari ishengero rya Kristo, ariko ugasanga haragakwe hariho community
itarakira ubutumwa, hariho community, hariho abantu batarakira Yesu Kristo. Rero umuvugabutumwa ntabwo aje gukorera ico gikorwa ciwe ahantu deje hari shengero, yitangurire eglise, aje imbere ya eglise akaja muri ya community itarimwo ubutumwa bwiza, itarimwo ububwira abantu ibya Kristo, wewe akitangurira hariya akagenda akavuga ubutumwa, ba bantu bumvise ubutumwa bakizera, bakaba ari bavamwo ishengero rya Kristo muri ako gace. Mu yandi majambo umuvugabutumwa ni precurseur wa eglise ahantu abagiye kuvuga ubutumwa. Ikigira indwi aricyo cyanyuma kiranga umuvugabutumwa muri bya bintu indwi nababwiye bikuru bikuru biranga umuvugabutumwa, turagisanga mu Bikorinto ba mbere ikigabane c'icenda umurongo wa 16. Muri we mu muvugabutumwa hamamwo umuriro w'ivugabutumwa. Ngibyo rero ibintu indwi biranga umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Kuri iki kigira indwi, umuvugabutumwa w'ukuri yamana impuhwe, yamana imbabazi, yama yumva umunyabyaha mufitiye imbabazi, yama yumva yuko umunyabyaha akwiye gukizwa, yama yumva ko umunyabyaha akwiye kumenya ibya Kristo akabohoka. Ngibyo rero ibintu indwi biranga umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Mu kurangiza, usomye muri Luka ikigabane ca 4 ugasoma umurongo wa 31 na 32, ugasoma muri Luka ikigabane ca 5 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3, aho naho nyene turabona neza yuko Kristo Yesu ariwe muvugabutumwa par excellence, niwe muvugabutumwa mukuru asumba abandi. Nababwiye yuko muri Kristo harimo y'amabanga 5 arayakwije yose. Niwe mu apotre asumba abandi, niwe muvugishwa asumba abandi. Aha naho muri Luka 4 no muri Luka 5 turabona neza yuko Kristo ariwe muvugabutumwa ari hejuru y'abandi. Imana yo mu ijuru iguhezagire, amaraso ya Yesu Kristo abe kuri wewe, kandi amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abe mu bugingo bwawe. Umunsi ukurikira tuzobandanya kuri iri jambo, turabe rero ibango canke umuhamagaro w'umwungere w'umupastori icarico, icakora n'ibimuranga. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Amen.